bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva et vient jagusa endeze na zumutima. Kaze muri umwanya udasanzwe aho tugira tuganire ku majambo y'Imana, aho tuzi ko muri benshi cyane muri ko murakurikirana ibiganiro bya radio Ivyizigiro, kandi Yesu abahezagire kuko mwama mukurikirana ano majambo meza cyane kandi afasha imitima yanyu. Nkuko mavyumvise muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uyu mwanya rero tugira tuvugane kuri aya majambo yanditse muri gitabo cha Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo wa 50. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo wa 50 havuga hati, Yesu aramubarira ati, niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Yesu ashimwe cyane. Aya majambo n'amajambo y'Imana atwereka ivyo Yesu yakoze. Ico gihe Yesu yaravuye Kana, murazi ko ariho yakoreye igitangaza ca mbere. Aha rero cyari igitangaza kigira kabiri Yesu agomba gukora igihe yaravuye i Yudaya ariko araja i Galilaya. Yesu rero acahura n'umutware. Umutware yatwarira umwami, araza amubwira ati, jewe mwami umwana wanje aragwaye, araremvye mbere ari kumfiro. Yesu agitebaganye we yaguma avuga ati, nkiriza umwana atarapfa. Ariko hari ijambo Yesu yaca amubwira aha muri gitabo nyene twasomye, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo wa 50 havuga ngo, Yesu aramubarira ati, niwigire umwana wawe ni muzima. Iri jambo umenga rirateye amakenga. Ntiyamubwiye ati niwigire umwana wawe ndamukijije, yamubwiye ati niwigire umwana wawe ni muzima. Bisigura ko abantu babona ko agwaye, mugabo Imana yaharura ko ari muzima. Abantu se w'umwana yarabona ko umwana agwaye kandi aremvye kandi ari kumfiro kandi koko yaragwaye, ariko Yesu wewe yatuye ko uyo mwana ari muzima. Umenga ni gihushane. Ibaze wewe ubona ko ukenye ugeze habi, ugeze ahantu hateye ubwoba, ugeze ahantu atanuwo kunywera kwa amazi, ugeze ahantu abantu bose babona umenga ntacumaze, aho ibintu byose umenga ntibi, ariko Yesu akakubwira igitandukanye n'icyo abantu babona. Mbe banashaka n'icyo nawe ubona. Urashaka kuba uri mu ngorane, kandi ingorane ikomeye cyane, aho nawe ubwawe ubona ko kabisa bikaze birenze urugero, ariko Yesu wewe akabona umenga uri mu nyisho. Yesu abona kuri mu nyisho, nawe tangura kubona kuri mu nyisho. Ego uyu mupapa yari umutware atwarira umwami. Yesu amaze kumubwira ati niwigire umwana wawe ni muzima, ico cyonyene ijambo ry'Imana ngaha nyene kuri 50 havuga ko yaciye abyizera aragenda. Reka ndasubire mu wumve, hararyoshe cyane. Yesu aramubarira ati niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye nako aragenda. Yesu ashime. Yaciye abyizera ati Yesu avuze ko umwana wanje ni muzima.
ntiyarinze guharira. Turumva Yesu, uravyumva. Nagiye kwa muganga wa mbere ambwira ko inyonko igeze kunuzenya kubiharura ibi, ambwira undi muganga nawe yambwiye si ivyo yavuze. Yizeye ijambo yabwiwe. Buriya kwizera kuri mu byose. Buri nyishu yawe iri mu kwizera kwawe. Ikibazo cawe naco kiri mu kutizera kwawe. Uguteba ku kibazo cawe kiri mu kutizera kwawe. Ariko ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ni wizera urabona ivy'Imana iza gukora. Ni wizera urabona ibitangaza biza gukoreka kuri uno munsi. Uyu munsi ni umunsi wawe nawe uko Yesu agira gukorera ibitangaza. Reka tubandanye kuri rya jambo riraryoshe cyane. Wewe yaburi nk'uyu mupapa, nimba wowe uri mu bantu batizera, nimba uri mu bantu badapfa kwizera, yaburi uyu mupapa maze ukaba uri mu gitigi cy'abantu badapfa kwizera, ndakubwije ukuri byari kuba ingorane. Wari kumubwira ati Yesu, we nakubwiye ko umwana wanje agwaye kandi ari kumfiro, nawe uri kurambwira ibindi umbwira ko atagwaye ahubwo ari muzima. We niwumva ko nawe uvuga kuri Imana hari kibazo. Wowe urashaka kuba utazi ko umwana wanje agwaye. Erega umwana wanje ararembye, bimeze ukuna kuri ugatangura kudondagura. Ariko uyu mupapa yarizeye umutware yatwarira umwami. Yarizeye ati bivana n'ubivuze. Amena. Bivana n'ubivuze. Ingorane urimo rero ntuyibone nk'ingorane, tangura kubona inyishu iri hagati muri ivyo. Ikibazo abantu benshi bafise ni kutaba bashobora kubona ivy'Imana ibona mu buzima bwabo. Nturacumva. Ingorane abantu benshi bafise ni kudashobora kubona icyo Imana ibona mu buzima bwabo. Wewe ubona abana bawe ko ari abamaraya, we ubona abana bawe ko ari abasambanyi, we ubona abana bawe ko ari abasuma, we ubona abana bawe ko ataco bazovamo, we ubona abana bawe ko bazonanirwa, we ubona abana bawe ko batazoshika kure. Uri kurihenda. Wewe n'ivy'Imana ibona ku bana bawe. Imana ibona abana bawe ko ari bazima batagwaye, ibona ko batanyura umugi. Ati Jack, none mpindura ivyo mbona. Yes, none si ijambo twasomye hano. Tangura kubona ko atari abamaraya. Tangura kubona ko ari abana beza. Tangura kubabona mu ivyiza, maze ukavyizera ora arabikora. Wewe wibaza kugwaye, naho uri muri serumu ati ati ibi byo byarenze urugero. Naho uri muri serumu, tangura kubona ko utagwaye mu izina rya Yesu. Tangura kubona utagwaye mu izina rya Yesu. Nabwo uri muri serumu, utangura kubona ivyo Yesu abona muri wowe. Ico ni gitangaza Yesu yakoze kigira kabiri. Ica mbere yarahinduye umuvinyu uhinduka yarahinduye amazi ahinduka kuba umuvinyu. Ica kabiri yarabwiye umuntu afise umwana agwaye amubwira ko atagwaye, ko umwana ari muzima. Ico kibazo ntugishira imbere, ariko tangura kubona inyishu muri ico kibazo. Burya kenshi Imana ikunze gukorera ku kwizera k'umuntu, kandi imbere yuko wizera iragutahuza. Niyo mpamvu igutahuje biciye muri aya majambo ndiko ndakubwira. Aburahamu imbere yuko Imana imugira kubihanga rinini, yarabanje imusora hanze iramwereka inyenyeri, abanza abona ibigiye kuba mu gihe atari bwaronka kana. Imana imubwira ko agiye kuba umuntu azofisa abantu benshi cyane, ihanga n'ihanga, abana canke abamukomoka ko bazobangana n'umusenyi wo ku kiyaga, bazobangana n'inyenyeri zo mu ijuru. Ivyo abibona ataragira umwana. Nawe tangura kubona ivy'Imana igiye kugukorera nubwo utarabona ikimenyetso cy'inyishu yawe. Uti Jack, birashoboka? Yes, birashoboka. Tangura kubona nimba utahura utambuka kubera ubumuga cyangwa ingwara, tangura kubona uko uratambuka. Tangura kubona uko uriruka. Nimba wari ukenye ku buryo utashoboye no kuronka inzu upanga y'ivyumba bitatu, tangura kubona uko urava mu cyumba kimwe winjira mu kindi. Uko niko kwizera. Ivyo ni vy'Imana igomba. We tangura kubona ivy'Imana ibona mu buzima bwawe. Kandi nanje ngira ndakwature kw'ivyiza nkuko Yesu yatuye kw'ivyiza uyu mutware. Yatuye ko uwo mwana ari muzima.
nawe ngira ndakwature ko kuri muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ko watevye kuvuga amena. Wewe wiyita kugwaye uri muzima mu izina rya Yesu Kristo. Nta gisukari ufise mu izina rya Yesu Kristo. Nta estoma ugwaye mu izina rya Yesu Kristo. Nta mafyigo ugwaye mu izina rya Yesu Kristo. Nta maso ugwaye mu izina rya Yesu Kristo. Nta gikiriza ugwaye mu izina rya Yesu Kristo. Tangura kumva kuri muzima. Tangura kumva ko ushobora kugenda. Tangura kumva ko ushobora kugena vya bindi. Tangura kumva ko ushobora kumererwa neza. Tangura kumva ubuzima Imana ikuziko. Hari ijambo rivuga ngo umunyantege nke ngo avuge ngo ndakomeye. Ngo umukene avuge ngo ndatunze. Ngo impumyi nayo ivuge ngo ndabona. Ngo ivyo Yesu yankoreye. Imagine umunyantege nke avuze ati ndakomeye, ariko arabikubwira ukabona ko ari umunyantege nke. Ushobora kwibaza ko ariko arayayata, ariko bari mu kuri ko niko ijambo ry'Imana rivuga. Umunyantege nke yahindutse umunyenkomezi. Umukene nawe atangure kwatura kwatunze mu izina rya Yesu. Vuga ati ndi mutunzi mu izina rya Yesu. Vuga ati narishuwe mu izina rya Yesu. Warishuwe. Inyishu yawe ni iyi nyene, kandi Yesu agomba bikore. Wa mutware ngo atashe ngo yacahura n'abantu biwe baje. Urabona ico gihe nta matelefone yari ahari bari bashoboye kumburi ku mutelefona. Bambwiye aterega umwana wawe ni muzima. Arababaza ati hari sangape? Atejo saa 7. Acayibuka ko ariyo masaha nyene yarabonaniye ko n'umwami Yesu. Yesu ashimwe. Nibigutera ubwoba rero. Ivyo byose bigukanga, we biharurire ko byose byinjiye mu gitigiri c'ivyabaye inyishu. Urabona hari gihe usanga utagira inzu yawe. Hari gihe usanga upanze. Ugasanganye n'inzu yamaza kukugora misi yose n'igihe kitaragera. Kuri inzu nyene inzu ni vyiza cyane. Ariko hari abandi usanga ari banye n'inzu ugasanga aza n'igihe mapatanye itaragera. Kumbure yarakeneye akanoti. Ikindi gihe ukaronka umushitsi je narigeze gupanga. Nivyoroshe. Uraronka umushitsi ukabona naho muraza ikibazo. Waririmba mu nzu girusenge cyakubera ikibazo. Ego birashoboka. Narigeze gupanga ndabizi. Ndazi ko nanje nagize ikibazo hageze nk'umwanya wo gusenga. Ariko tangura kwatura ati ndi mu nzu yanje mu izina rya Yesu. Nubwo nyene inzu ariko agusaba amahera, ariko kandi ukatura ati ndi mu nzu yanje mu izina rya Yesu. Ndukura naura cyane. Ariko tahura ko uri mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Nturaronka ni parcelle, ariko tahura kuri mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Kumuraronse parcelle nturatangura fondation, bona kuri mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Kumbure waratanguye fondation ariko nturayiheza, mugabo tangura kubona kuri mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Kandi ntibibaze ngo hari kibazo kinini cyane cyo vuga ati je ndi kibazo Kagarama Ruganda Yesu arashaka kunanirwa. Oya. Ikibazo mu bibazo byose biriho ku isi, icambere gikomeye n'urupfu. Yesu yama yabazuye. Sumwe cyangwa si babiri. Kandi ntibyagarukiye muri cyagiye Yesu yari ngaha ku isi. N'ubu biracakoreka. Mbere yaravuze ati muzokora n'ibirushi byo nakoze jewe. None wumva uri kuratinyike. Ntugire ubwoba. Ugira ibyizigiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Ko agiye gukora ibintu bikomeye cyane kandi bikomeye cyane kandi bikomeye cyane gose. Biruta uko wavyiyumvira. Ingorane gusa nuko abantu bishugwa mugabo ntibashima Imana. Hari Imana igomba gukorera muri aka kanya, kandi mukanye isase uraza kubibona. We ni wizere gusa. Je ngubwiye ngo wizere gusa, utangure kubona ibitariho nk'ibiriho. Ngo Imana yacu ngo ni Imana yita ngo ibitariho nk'ibiriho. Kandi Imana yacu igomba ko tumera nkayo. Yesu ashimwe. Vuga uti amen. Imana igomba ko tumera nkayo. Tutanguye kwita ibitariho tuvyite nk'ibiriho. Utangure kubona ufise umwana nubwo witwa ingumba.
na Hana yarabyaye, na Sara yarabyaye, na Elizabeti yarabyaye. None wewe ni igiki cyotuma Imana itaguha umwana? Tangura kubona ufise akabebe mu izina rya Yesu. Mbere hera kubona nimbura umudamu, hera kubona ufise imbanye. Nimbura umupapa, hera kubona urikurabaza madamu ati gute, ati wafashwe nirekwe. Ubibaza ngo ni inkuru ndiko ndatera, ariko nukuri abantu benshi twarabasengeye baratwaye amada, benshi barabyaye. Ndafise intahe nyinshi cyane zabishuwe batanguye uko nyene. Ugatangura kubona ufise umwana, ugatangura kubona ufise imbanye, ugatangura kubona aho uri kuraciragura umudamu, ugatangura kubona uri mu ngwara ya indi bitirekwe, ugatangura kugura za kanzu bambara abafise imbanye, ugatangura kurondera gakopo ushobora kuzoruciramo. Wibaza ngo ni inkuru gusa, ariko kwizera ni kindi kintu utiyumvira nk'umwana w'umuntu. Ukwizera ni kumenya gose udakekeranya kw'ibyo wizeye ko bitazoba. Wo ntukikeye ko bitazoba, ariko wizere ko bizoba. We wizere gusa, urabona ivy'Imana igukorera. Mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere niho havuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Aho birakaze rero. Ugatangura kubaho ubuzima bwa kazoza, ugatangura kubaho ubuzima bw'ingene ugomba kuzobaho, ugatangura kubona ibyo abandi batabona, ugatangura kumva ibyo abandi batumva, ugatangura kwatura ibyo abandi batatura, ugatangura kuvuga ibyo abandi batavuga. Mu gihe abandi bariko bararira bavuga ngo ndagowe, wetangura kubona mu ibyiza ati ahubwo ndahiriwe kuko ndiko ndabona inyishu. Tangura kubona inyishu yawe mu buzima bwawe, tangura kuvuga ibyiza mu buzima bwawe n'ivy'Imana igomba. Nubona ibibi gusa, bona n'ibyiza mu buzima bwawe. Ngira ndagusengere kandi wizere udakekeranya kwese agira ko rigitangaza mu buzima bwawe. Si no mu buzima bwawe gusa, ahubwo no mu buzima bwawe urongoye. Nimba ari shengero, nimba ari umuryango, nimba ari abana, utangure kubona no mu vyawe no mu kazi kawe. Wora ariko arinjira mu mirima yawe, Yesu ariko arakora igikorwa. Mu bworozi bwawe hari ibyo Yesu ariko arakora. Mu rwa rudandazwa rwawe hari icyo Yesu ariko arikorera hari. Maze utangazwe no kubona ibyo Yesu akora biteye igomwe. Abantu bose bazomenya ko wishuwe n'umwami. Hari igihe umuntu aca mu ngorane akamaramazwa nuko abantu bose babibona. Ntumaramare, abo bose nibo bazoba ibishinga ntahe vyawe, nibo bazoba ivyabona byo kushingira intahe yuko wabonye ko wigeze kumara imyaka 5, 10 utararonka akana. Hari uwumva isoni agatangura kuzarashya ibihuzu atembera kugira ngo bibaze ko yigeze kuba afise imbanyi basiyoba yarakorotse. Nurinde kugira ivyo. Tangura kumva ko ugiye kugura impuzu z'abana. Kandi wizere vy'ukuri, wizere hari icyo Yesu agomba gukora. Ngira nsenge kandi Yesu araza kugukorera ibitangaza n'utwumiza. Ndagusabe urondera ahantu hatuje kugira ngo tuhave dusenga. Ariko imbere ko dusenga reka tubanze tumvize kano karirimbo kagufashe, maze tuce dusenga rero. Yesu aguhezagire. Muri aka karirimbo burasenga nawe, buritunganya, buriyegereza Imana, maze wegera ahantu ubona ko biza korohera, ahantu ubona ko uza gusenga wagukiwe. Ndaza gusengera inyuma y'aka karirimbo. Yesu aguhezagire. Hallelujah. Uko biri kose nushima Imana, kuko atakiba ku mugororotsi Imana itakiza.
yoroshe iyo uremerewe bibwire Yesu bibwire Yesu iyo ukumbuye bimwe vya kera bibwire Yesu nyene bibwire Yesu bibwire Yesu niwe mukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene bibwire Yesu bibwire Yesu niwe mukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene ayo marira nayo marushwa bibwire Yesu bibwire Yesu hari icaha wari wanyegeje bibwire Yesu nyene bibwire Yesu bibwire Yesu niwe mukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene bibwire Yesu bibwire Yesu niwe mukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene uratinya kurupfu ruzoza bibwire Yesu bibwire Yesu iyumviri ngene Yesu azoza bibwire Yesu nyene reka muri uyu mwanya rero reka dusenge mwami Yesu mwamugororotse mana udukunda mana utubabaye mana utuba hafi turagushimiye kuri uyu mwanya watugejeje ko si bose bagira ubwo buntu twe batugiriye ubuntu bwo kuba turi hano kuri uno mwanya turi bazima umuntu wese ariko aranyumva nuko ari muzima nuko ariho nivyo umuntu ashobora kuba afise ikibazo cyangwa ikindi ariko kuba ariho ni ikintu kinini cyane kandi cy'agaciro kanini mwami Yesu turagushimiye kuri ivyo umaze gukora kuba watugiriye neza tukaba tugihema impemu z'abazima hari benshi cyane batakiriho ariko umuntu ariko aranyumva wese nuko ariho nuko ari muzima mana nziza mana udukunda mana utuba hafi mana utwitwararika mana utuyumvira ku ivyiza
ndaje imbere yawe ndakwereka uyu mwene data afise ikibazo kimugoye kimubabaje kimumereye nabi araje imbere yawe ubwa mbere na mbere ndamusabiye imbabazi Mana araciye bugufi ariko agusaba imbabazi kuri ibi na biriya bitagenze neza mu buzima bwiwe amaraso yawe Yesu Kristo amweze yezeshwe n'amaraso yawe Kristo wibagire Mana ivyo yakoze bitameze neza mwami Yesu ku musaraba warapfuye warabambwe urapfurazuka kugira ngo duharigwe ivyaha uyu mwene data mwami umuharire utarinze kumuharurira amaraso yawe Kristo amweze maze ndaje imbere yawe mwami ndakwereka ikibazo afise aramaze kwizera kandi ijambo ryawe riratwemeza ko umuntu yizeye ngo abone ubwiza bwawe kandi ijambo ryawe rigasubira kandi katwemeza ko kwizera ari kumenya gose umuntu adakekeranya ibitabonwa ko akabona ko ari ivyo vy'ukuri none hera aba yizeye ko ugiye gukora ibikomeye n'ibihambaye mu buzima bwiwe mwami Yesu ndamusabiye kwishurwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete akira kwishurwa mu izina rya Yesu Kristo iyo ngwara ikubabaje iyo ngwara ikumereye nabi nikire mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete mwami Yesu mwamugororotse ndareze iyi ngwara imbere yawe Mana iyi ngwara iramubabaje iyi ngwara iramumereye nabi iyi ngwara ituma adashobora kwiyagura no mu bikorwa vyawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete izina rikiza izina riruta amazina yose izina riri hejuru y'amazina yose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete ndahamagaye ubasha bukiza bwinjire mu mubiri w'uyu mwene data ashobora kuba agwaye igituntu ashobora kuba agwaye umugera ashobora kuba agwaye ingwara zinaziriya amazina y'ingwara ni menshi cyane ashobora kuba atagira n'igitigiri ariko wowe mwami wowe urayaza yo yose nubwo avuga ko agwaye umubona ko ari muzima reka ubuzima bwiwe bumugaragare ko mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete mwami Yesu ndakweretse umwene data afise ingorane mu kanwa mu izina rya Yesu Kristo ndakoze mu buryo bwo kwizera akire mu izina rya Yesu Kristo kira wowe ugwaye mu kanwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete ndakweretse mwami ugwaye mu mbavu ugwaye ingwara ziri mu maraso ndakweretse mwami uyu mwene data n'abatararonka kana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete abose ndabashize mu biganza vyawe kuko ndazi kuri Imana ikiza iyo uvuze ijambo riraba uravuga gusa kandi ukavuga ibihushanye ingorane nizo abana b'abantu bavuga cyane ariko we ntuvuga cyane ingorane ahubwo uvuga ivyiza bigiye kuba kuri uwo mwene data mu izina rya Yesu Kristo ndatuye kugirirwa neza kuri uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo ndatuye kwishurwa mu izina rya Yesu Kristo reka Mana wiyerekane reka Mana ugaragare reka Mana batakuzi bakumenye biciye muri iki gitangazo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete reka Mana uyu mwene data afise ikibazo mu mugongo afise ikibazo mu ifyigo afise ikibazo ahaca nk'ahandi mu ngwara zo mu nda afise ikibazo mu mutwe amaso amatwi amaboko hariho hose mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye ubasha bukiza bwinjire bukure izo ngwara zose maze uyu mwene data asigare yidegembya ubasha bw'Imana bugaragare maze mwemu w'Imana kore mu izina rya Yesu Kristo reka mwami wigaragaze reka Mana wiyerekane reka batakuzi bakumenye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete mwami gira icyo ukoze kuri uno mwanya mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data afise umutwaro wundi imitwaro ni myinshi umuntu adashaka kudondagura ngo ayiheze ariko mwami gira icyo ukoze kuri uyu mwene data Mana ari mu kabonge ari mu marira ari mu gahinda ariko arondera inyishu ntarabona inyishu y'ingene biza kugenda ntarabona aho biza guca ntarabona ingene biza kuba ariko mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete ndaguhamagaye kugira ngo wigaragaze nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo urafise inzira zirenga igihumbi kandi muri izo nzira ntiyabuzemo nimwe na zingaho umwene data umucishamo kugira ngo ashobore kuronka inyishu yiwe mwami Yesu
muhanagura amosozi yiwe. Ariko ararira, ariko araca mu bugaragwa budasanzwe, ariko araca mu bihe bitoroshe, ariko araca mu bihe abantu bamutaye, ariko araca mu bihe abantu bamuvuze ugutariko, ariko araca mu bihe abantu batakimenya n'ibyiza yabakoreye. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye mwami ko umutabara. Ndakeneye Imana ububasha butabara bugaragare kuri uno mwanya, uyu mwene data ashobore gutabarwa, kuko ni wewe wabivuze ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngo nzogukiza, ngo nawe uzombesha icubahiro. Mwami ndamusabiye umwene data umukize mwami, nawe azoguhesha icubahiro. Reka wiyerekane Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwene data ari intege nke zamunaniye guheba, mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'icyaha cyamunaniye guheba, ndagikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Guhera no munsi abe muzima, bigende neza, icubahiro cyawe kigaragare mu buzima bwiwe. Ndakwizeye mwami, ndakwizigiye mwami, kandi ndizeye kuza kubikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukunzi, ndizeye ko Yesu yakwishuye. Ego ndizeye ko Yesu yakwishuye, kandi ntugira amakenga. Kwizera udakekeranya, kwizera udakekeranya ko Yesu yabikoze. Cunyandikira message nimba Yesu yagukoreye igitangaza. Cunyandikira message kuri 76 96 96 96. Inyuma y'aka karirimbo turaza gusoma message yabishuwe, kandi wandike naho uri, wandike n'izina ryawe, turaza kubisoma. Ivyo byose turaza gusoma aho uri, tusome n'izina ryawe. Yesu aguhezagire.
barakoze cyane rero abaririmbyi kuba akaririmbo kabo keza cyane. Reka tusoma message yabishuwe aho mutwandikira kuri 76 96 96 96. Uyu dutangure ko avuze ati bite Pastor di Damascene mu Kayanza, mwaransengeye ndwaye malaria candakira, mwarakoze, Imana yabwicubahiro. Undi atwandikiye nawe yavuga ati shalom shalom, ndi mwitora Philbert, ni sawa Pastor, nari muri crise ya asthma none biraheze. Nari muri crise ya asthma none biraheze. Imana yabwicubahiro cyane. Turacabana rero twakira message zanyu kuri 76 96 96. Uyu nawe ati ndashimiye Imana intungiye kwibarabara ahaca imodoka n'ibindi bitandukanye, n'ukuri ndashimye akigoro ikoresha, namwebwe muturemesha mukanadusengera, murakoze, Imana ibahezagire. Ndi Elise. Turasoma indi message y'uwatwandikiye kuri 76 96 96 96. Imana ishimwe cyane Pastor, mwarakoze kudusengera, umutwaro neretse Imana nishuwe. Ndi Karine Munezero, Yesu aguhezagire cyane, aguha umugisha, mwarahezagiwe. Amen amen amen. Uri nawe ati Yesu ashimwe, ndi Nzoyisaba ibujumbura, mwaransengeye ndakira, nizeye ko nibisigaye nzobironka, mubandanye munsengera. Ego cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane, nagoma ndabashimire nongera nshima Imana ko nabatuye umutwaro w'umwana wanje yari yabuze akazi, none Imana yarishuye, ubu atonda ku kazi. Imana ihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, ndi Janine ku Matafari, ndashimiye Imana, namwe nkaba ndabashimiye, mwaransengeye umusonga mu bitugu narakize, candakira, n'inkorora mu ijoro narara ndakorora yarakize. Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, ndi donatien mu Kibimba, ndashima Imana yarankirije umufasha wanje, mwaransengeye, Yesu yarabikoze, Imana ihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Undi yatwandikiye kuri 76 96 96 nuyavuga ati Pastor, Imana ishimwe cyane, mwaransengeye nabahaye umutwaro ngo munsengere nibaruke, Imana yarabikoze, Imana ihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Undi nawe yatwandikiye nuyavuga ati gute Pastor, ndi Salvatore, ndashima Imana yuko madame yavuye kuri Rwakarede, ndashima no kubwa amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro ko yavyumvise, akaba ati ndi mu Kamenge. Ego cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 nuyavuga ati bite Pastor, ndi Elvis Imurambya, mwaransengeye ndakira, ndaronka ico nari nayisavye, Imana n'ubu ibandanye ibikora. Amen amen amen. Undi rero yatwandikiye kuri 76 96 96 96 nuyavuga ati ndashima Imana yampaye umugore atanywa inzoga, mwaransengeye, Imana irabikora. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati shalom shalom Pastor, shalom, mwarakoze kunsengera, nitwa Neri, nari narababwiye umutwaro wanje nashaka kumenya mu ishuri, none narayimenye, mwarakoze, Imana ibongera imigisha. Amen 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 amen. Turayicakiye. Undi naratwandike kuri 76 96 nuyavuga ati bite, ndabashimiye ko mwasengeye papa wanje none yakize, ndi Diane mu Kanyosha. Amen 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 amen.
turabandanya rero twakira message zanyu kuri 76 96 96 96 uyu nawe ati amahoro pastor mwarakoze ko mwansengeye mba kumusaga ndabashimiye ko mwasabiye kumana ikankiza ukuboko naringwaye hama Yesu arabikora Imana ishimo cyane. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96 uyu nawe ati nukuri murakoze cyane nitwa Rurayaga Mathias Mwitenga ahantu bitwa mu Karombo nari numva umusonga mu Rubavu ndashimiye Imana ko nciye numva mitende Imana ibandanye ibahezagira amen 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 amen. Uyu nawe ati ndashima Imana mwaransenge namamenetse umutwe misi yose ubu narakize ndi yibukabayo Esperance imuramvya. Ego murakoze cyane. Undi nawe ati naringwaye imisonga mu maso murasengeye nciye nkira ubu nyene Imana ihabwa icubahiro. Undi nawe ati murakoze mukozi w'Imana Yesu ashimwe mwarakoze kunsengera aho nari maze imisi ngwaye cyane mu muhogo merewe nabi nkaba narakize ndayishimiye murakoze cyane ariko ntiwavuze aho uri. Turabana tusoma message zanyu kuri 76 96 96 96 uyu nawe ati amena Yesu ashimwe cyane nanje ndashima Imana kuba yaraye indokoye ubuzima kuba navuye ku mbugita amahoro mu bitaro Rwakalede mu kwezi kwa gatandatu bambaze estoma n'ama intestin. Imana ihabwa icubahiro ku isi no mu ijuru kandi namwebwe bene data mwansengeye uwera bongere inkomezi ndi Eveline umwijenda Imana ihabwa icubahiro. Undi nawe ati ndi Claude Inyabihanga ku Mubuga narishuwe umufasha turumvikana muri vyose kandi turiteze ingabire Imana igiye kuduha muhezagirwe ndi Imwaro mwarakoze kudusengera amen amen amen. Undi nawe ati Pastor Jackson ndakwifurije iherezo ryiza nari mfise umutwaro umbabaje narenga umugabo ariko nabisavye Imana irambwiye ngo nimfute numero ziwe igihe wariko urasenga nahise nzifuta ariko sinashimye kwivuga izina. Okay no kuvuga ko yarenga ibigo none yaciye yumva ijwi rimbwira ko akwiye gufuta nimero z'uwo muntu bakorana ivyo vyaha. Ego Imana ishime ko wabihevye ego kandi ko washimye kutavuga izina ntaco. Undi nawe ati bite pastor ndi Desire nkaba ndabashimiye kukuntu mudufashije kudusengera ndakize naringwaye ingwara yo mu mihogo Imana ishimwe cyane amen amen. Undi nawe ati Imana ishimwe ndiko ndabona ibitangaza vy'Imana ntari niteze kandi ndize nibindi ko ibikora mwaransengeye Yesu ayobahembere kuba mwamfashije amasengesho Imana ihabwa icubahiro amen amen amen. Undi yatwandikiye kuri 76 96 96 96 yavuga ati amen ndi Berkimas imutambu nukuri ndashimye ukuntu munsengeye naringwaye amaso nakize Imana ibahezagire amen 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 amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati namahoro Pastor Jackson ndashima Imana kuko yabanye nanje muri uyu mwanya nkaba narabarungikiye ngo munsengere none mwaransengeye narishuwe Imana ikongera amavuta ndi Claudine Bubanza Imana ishimwe cyane. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 uyavuga ati nikava kure Pascal mba mu gisagara muri Cankuzo ndibuka igihe mwariko murasengera abagwaye nari mfise ikintu camfatiye kwizosi mwarasengeye
ubu cyaragiye mwarakoze kunsengera. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 96 yavuga ati nanje ndi kumutakura ndashimiye Imana ko yampaye umufiance niteze kuzogira mariage uyu mwaka mubandanye munsengera nkuko mwansengeye nkaronka umufiance. Merci mingi ego cyane. Undi nawe ati mukozi w'Imana ndagushimiye ingene udusengera nari nihebuye uransengeye amahoro aragarutse ndi umusore w'Igitega. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndifafa mu Ruziba ndashimiye Imana ku masengesho meza muhejeje kudusengera. Imana ibahezagire. Amen amen amen. Undi yatwandikiye kuri 76 96 Yesu ashimwe muhezagirwe narishuwe ndaronka umufiance ndi mu Ngagara muri quartier 9 murakoze kunsengera. Amen amen amen. Undi nawe ati amahoro y'Imana nanje ndabashimiye ndi mu Gitobe ndayishimiye ibintu naringwaye mu Rubavu murasenze biciye bihera. Imana ihabwe icubahiro. Amen amen. Undi nawe yatandikiye kuri 76 niyavuga ati ndabaramukije mukozi w'Imana ndashimiye Yesu ko namusavye iparasera namwe muramfasha muransengera Imana yarayimpaye. Imana ibahezagire ndibikora Imana. Imana ihabwe icubahiro. Uri nawe ati Yesu ashimwe nitwa Antoinette igihe mariko murasenga naronse kwishurwa naringwaye angine none ubu nakize. Yesu nababera umugisha. Amen 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 amen. Undi yatwandikiye kuri 76 yavuga ati ndi Vianney wo mu Kamenge naje wenda shima Imana kuvyo yankoreye nivyo ikomeza kugenda inkorera kubera amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Imana ihabwe icubahiro n'amahanga yose ndi Berkimasi narihebuye ko ntazokira uko naringwaye narihebuye ko ntazokira uko naringwaye ariko uko numviririza ubutumwa bwanyu nagiye nkira muhimbarwe. Amen 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 amen. Undi nawe ati ndi Yvette mu Cibitoki mwakoze kunsengera nariko ndababara mwino none biraheze. Amen amen amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 yavuga ati ndi Patrick kuri 14 Buterere amahoro y'Imana nanje nari mfise urutoke rwakomeretse kare sinarugonda ariko ubu ndarugonda. Imana ishimwe murakoze cyane ku masengesho yanyu. Imana ibahezagire. Amen amen. Undi nawe ati ni sawa pastor ndi Pacifique ndagushimiye ko naringwaye mu kuguru none muransengeye none ndakize murakoze. Imana ibahezagire. Amen 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 amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe nitwa Nel Duva narakiriye gukira umugongo umereye nabi cyane kandi ndavyizeye cyane ko bigiye kubandanya neza mwaransengeye ubu ndibungeze kandi byari byaranse muhezagirwe. Amen 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 amen. Undi nawe ati ndi Chantal mukinanira ya gatatu nagomba gushimira Imana ku byo mansengeye narishuwe. Amen. Undi nawe ati ndi Kadende Igitega ndashima numva umutwaro nari mfise ugabanutse. Amen amen. Amen. Undi yatwandikiye kuri 76 yavuga ati Imana ishimwe ndi Eveline mu Ngagara shima Imana ko mwansengeye nkarindwa kandi nhabwa gakiza. Amen amen. Undi nawe ati ndi Michel mu Gasenyi nagira shime ko mwansengeye ubu nakize ishano. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane. Uyu nawe yatwandikiye kuri 76
96 niyavuga ati ndi Jacques mwarasengeye mama yakize. Mwasengeye mama yakize. Imana ishimwe ni kubu. Undi nawe ati niyo nyishu Ernest naje ndashima kubona Imana yarangiriye neza nkishura amadeni nari mfise kubera amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati pastor jewe ndishuwe ubunyene ndizeye irankuye mu gasuzuguro ndi Cecile. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe jewe nitwaharira Imana by'ukuri ndizeye ko nishuwe kuko numvise muvuga ivyo nariko saba Imana guhindurirwa. Imana iraza kubikora. Amen. Undi nawe ati bite Imana yarantabaye twari dukundanye n'umuhungu akagomba ngo tuje mu busambanyi none nacenda muheba kubwo amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro. Amen amen. Undi nawe ati shalom pastor ndi Libere Imwaro icambere Yesu aguha umugisha. Amen. Ndabuze uko mbivuga pastor ndakize nari ngwaye ugutwi kandi cyane kwasumamwe ibintu hakaza haravamo n'amashira none ndakize. Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati amen pastor ndashimye kubwo amasengesho mudusengeye twari twarahumye amaso none ubu numvise mitende ndirenova mu bukeye. Amen amen amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 niyavuga ati nanje ndabashimiye ku masengesho yahuye n'ikibazo kandi nkizera ko iki kibazo kigiye gihera ndi Bubanza imusigati. Ego cyane turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 nuyavuga ati amahoro ndindayikengurutse mu Kirundo muradusengeye nariko ndabumviriza ku radio none umutwaro nari mfise urandemurutse. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor ndashima Imana ko mwansengeye ibintu byose nariko ndasengera bikishurwa. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe yatwandikiye no yavuga ati mwiriwe pastor mwaradusengeye ibibazo twari dufise mu muryango ubu byaraheze. Amen amen. Undi yatwandikiye kuri 76 niyavuga ati mumeze neza jewe nitwa Gedeon ndi Bujumbura nashaka ndakubwire nariko ndavuga ko ngomba akazi keza ubwo nizeye ko kazoboneka kubwo amasengesho yanyu kandi mwaransengeye igihe kimwe nari ngwaye cyane ubu ndacariho naciye nkira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 uyu nawe ati amen Imana ishimwe ndi Eric Mugasekebuye ndashimira Imana ingejeje uyu munsi nkiri muzima. Imana ihabwe icubahiro. Amen amen amen. Uyu nawe ati Yesu nashimwe nanje naringwaye ndakize. Imana ishimwe cyane. Uyu nawe ati namahoro pastor mwaransengeye narindwaye mu nda ariko kubw'ubushobozi bw'Imana ndakize ndi Sandra Isororezo ndakize ubunyene. Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati bite pastor mwaransengeye ngwaye igihute uwo munsi nyene naciye kirara kimenetse. Yesu ashimwe. Amen amen. Undi yatwandikiye kuri 76 avuga ati amahoro mukozi w'Imana jewe mwaransengeye none narakize Yesu abongera umugisha ndi mu Gihosha. Imana ishimwe cyane. Turabandanya rero twakira message zanyu kuri 76 uyu nawe ati shalom pastor ndi Patrice Uramata ndashima Imana
ko yanzigamye gushika uyu munsi. Mwaradusengeye, Yesu arabikora. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati bite Pastor, ndi Cedric Ikiganda, none mwaransengeye ndumva hari gihindutse mu mutima kandi ndumva hari icyo ngiye guhindura. Murakoze. Amen amen. Undi nawe ati Pastor, ndashimiye cyane ku isengesho ryanyu muhejeje kudusengera, ndumva nakiri ukwizera no kurema mu mutima. Imana ihabwe icubahiro. Murakoze cyane. Undi nawe ati ndabaramukije mu izina rya Yesu, ndashima Imana ko inkijije ubunyene mwari muhejeje kunsengera ndi kuwinterekwa. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati mwiriwe cyane, murakoze mukozi w'Imana, nagomba ndakubwire ko nasenganye namwe ku radio numva nakize, nababara cyane mu mugongo. Imana ibongere imigisha. Murakoze cyane. Uyu nawe avuga ati ndagize yambu Pastor nitwa Viateur ndiho kubgayo, mwaransengeye umutwaro nari mfise warishuwe. Imana ihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Undi nawe ati Yesu nashimwe cyane, ndi niyo nkuru James Mukamenge mirango ya kabiri, ndashima Imana ko naherutse kugwara malaria, mwaransengeye. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi Elias Gitega, ndashima Imana ko numvise ivyo Yesu ariko arakora, none nanje ndizera ko biza kugenda neza. Ego cyane. Turabona rero ko mwanya ugeze kure, reka mutwihanganire tugarukirize ngaha kugira ngo tureke ibindi bibandanye. Ariko rero icyo tubemereye, murashobora kutwandikira message umwanya uwari wose, naho ba mu ijoro naho ba ku murango, mukatwandikira message mukeneye ko tubasengera. Ni kuri izo nimero nyene 76 96 96 96. Urashobora kutwandikira kuri WhatsApp, nizo nyene turashobora kuca tubasengera kandi Yesu abishuye. Murashobora kuca mutubwira rero kuri izo nimero nyene. Twizere ko Yesu azobandanya abagirira neza kandi abitaho. Ntimugire ubwoba, Yesu agira bikore. Rero uyu mwanya rero reka tugarukize ngaha ikiganiro. Yesu abahezagire kandi ababe hafi. Murakoze cyane. Uzuri wa Yesu uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zantiwe